murimyi wahurira ibigori ngiyi imashini ije ku bwanyu. Iyi mashini kizogukorera nuko itonora intete ikazishira ukwazo, ibitiritiri gaterera hariya kandi mu kanya gato. Ikirenze kuri ibyo nuko ari imashini izimbutse mu kuyigura, kuko n'amafaranga umuriyoni nukwira mu kuyigura. Uyikeneye twakure kuri 61 32 ubusa 8 ubusa 6 cyangi twandikire kuri nimero ya WhatsApp, naho nyine udusangaho. Ahandi ushobora kudusanga byoroshe ni kuri wezi3 akaburungu nitunda akaburungu kome. Murimyi hamwe n'iyi mashini ikorera akazi kawe mu mwanya muto cyane. Ubwoko bwo kwa Mariage buracabaho kweli? Urunurure ukorure uko nzi ku bwa bwoko bwaheze byaraheze, kombe harasaguse umuntu umwe yarabaponyotse agenda ku isi yaguje kwiparika ngama portail y'abantu. Urateye n'ubwoba. Nako nirujinye karumaga Firaun nani gori nani lolilo ati lolilo nani zima myoto mara musemu mutima wa Yesu Kristo mweranda gori uko ndakujegeje kibazo rero ndakubwira usanga warapfuye ubundi mbona kuzimana nje kera Mbagore nje aha jewe mu mutima mu buzima bwo vuga neza wa mugabo ama jewe sanzwe ndi umuntu mwiza tu kandi nani ngora nifite n'abantu gusa kimwe cyo nagenga mu rupango ari umugenzi wanje mfapfe yani nabagenzi urazi kuri isi upfa ko kusanzwe warapfuye ko ndabizi uravyumva ndabizi nyakuba vuga rero nimba wabuze amagufa ujya ngase wayarondere waje kurondera kingana. Jewe rero ari umugenzi wanje mfapfe yani wo ku mutima wo kwitito ibane tunanirwa na kuryama gusa ariko ibindi byose tuba turi kumwe ubuzima bwose ari gihe utavukana n'umuntu akakurusha ritiro inshuti ni nani Chevare na Dani baba bari ngaba bajya n'abagenzi banje cyane ni Chevare hamwe na Dani imba bahanije bajya ni inshuti mfamfe n'ukuri kwimana akakombyonda Ingo
numva induru gahane Hoshi. Maybe tena kunumbaga. Boss. Karakano kimba nyene nakiwe nyene mbona nacho nogakoze ndakareka karagenda. Kabwiye ngo ashakanye. Ngo hari abantu bitwa ngo ba Daniella ngo naba Chevari. Ngo bahora babanga ngo binshuti bako. Nakiwe mbona gasanzwe karapfuye mvuga ati nta mpamvu yo kwica wapfuye. Ahantu harigeze kuba haba abantu bitwa harigeze kuba haba umuntu yitwa Dani na Chevari cyako barapfuye ntibakiriho cyangwa byarahetse. Umuntu azogarwa kukundondera ngaha azokubwira nje kurondera umuntu bita Simenyengo. Kuranyumva bonaho ni jewe. Urumva rero ubundi munsi nsuye kumva umuntu muhariye rimwe kabiri gatatu nakubwiye nta mwanya kwisigura kuvugana n'abantu wowe ufise agaserutse cumena umutwe uko uranyumva sishaka induru ngaha je ibimvyura ndiko ndifatira akantu kiwanje ngaha uriko uranyumva akazi kakuzagira akazi navyibizere ngaha sishaka induru matwi wanje umuntu atagira icyizere mu buzima biragoye reka ndakubwira ko nibisanzwe udafise ukwizera mu buzima biragoye urushike aho ushaka ivyo vyizere kuva twizere tumaze kugira kuki atangura fana ubaye gute ubaye gute reka ko ngo wambuga we iyo mbanye ngoti wowe umviza famba umviza kinomera ndakubwira tubayeho ku buntu bw'Imana tubayeho ku bw'abantu niba dufashije yamitsenso Dani boss yo Dani numukoreko Dani wewe niko ndarota cyane yo mana Dani mana ryashose Dani begira ngaha yareka kumukorako Dani wa kuko wampara nigusikia yosa bana Dani ndiko ndarota cyane Dani nareze ukuvuka ivuka ariho narinzi mama waje kubyara nije namubyanye mama wawe Dokita Chris nibiki wowe ndakwibutse uranyibutse nabwiye ko wewe ngiye nitwabonanye mbega wowe nitwabonanye kina wowe nawubwiye ngo iki hari umwana guciriye n'isi akujye kuri bazura inzira nibiki gatandi mwana nibiki cyabaye iki nibiki byabaye ko mbona umugeni usigaye usa usigaye urigenda migorujini erabe ngene usigaye usa erabe ubuhoma n'ucyoga n'ucyo sinivyo gusa turi kuba tumaze n'imisi 3 tudafungura iki nikiza kijya no gufungura none mbito dufashe kindi gihumbi mufungura gute kari muri base nibiki byabaye ubuzima bwarahindutse kujya warunzi bana na mama bana na papa mbi wacu sa neza no mwana mumeze neza ukuri ibintu byarahindutse za ngeso za mama zo kuzana abagabo muhira agahindura urazi ko hageze igihe nanje ngira umugore ibintu byaragiye birahinduka wisikura babwinshi mu muryango wacu kugeza aho mama tuburi irengero giwe aratakara burundu na Daniella arapfa kugeza aho Daniella mushikanje apfa
haragira ibintu haza ibintu by'amanyanga byinshi umugore narongoye aragira ibibazo baramunyuruza amaze kunyuruzwa musaza we n'undi muntu yari yaramuteye namaze kuvana nanje bacha baranyitwarira baramfunga munyuma ndafungurwa maze gufungurwa haza abantu mwijoro umunsi umwe ndi muri chambre n'umwana wanje King nena navyaye baraniga ico gihe bafata impapuro za parcelle barazintwara bacha bansinyisha yuko ndabagurisha baranyica bacha bagenda kunta mu ntara za ruguru bazi ngo napfuye umuntu rero yagiye kuntora muno muhungu nje umugabo w'agasuguru uno yahora kuri wacu kera ndibazukiye ninje nabareza abantu bana Daniela bose nje nabareza cige naje kwanza ufise ikibazo cyo mu mutwe uno yanyakiye amfatana nabi sina nabi boss mu buzima birabaho gusa uyu yari namaze kumwirukana hajya muhira hama bamaze kunta bazi ko napfuye niwe yantoye ruguru mu rugombo nigera muto aha rero igituma turi ngahe Bujumbura kuri uno mwanya twaje kugira turabukunze twakurikirana basi ntumemenya urupangu rwacu ukuntu rwagiye menye basaba rubamwo menye ukuntu ugera urupangu rwacu bifashe kuri uno mwanya ntagucire mu ijambo byari naragiye hariya mwiri wanyu hajya nyine mwaba wewe na mama na Daniella warashitse taruka bari wasanze wahabonye gute arinde nasanze umuntu umenga sumu police kigabo kigatanya cyambaye ivyirabura eba kiramfata urusina ruvyi reka hacyasohoka uwundi rero inyamaswa 100% reka nazwo gusi izuba ryaga nazwo gupfira hajya nyine nuko ruta bambwira yuko ngo mwapfuye ngo ndawarize mu gunaha nzeye gumanda narababaye kubona urugo rw'abantu je nakurikiranye kuva bakivuka hasigaye abantu b'inyamaswa nk'abajya ubwo rupangu ruracunzwe kubi nishobora kwegera n'isazi ntiyegera ariko dani nuko twimana cyamekaye baragushe rero niyo mpamvu bakubwiye ngo abantu baba ngaha barapfuye kuko uko biri kose bazikiye ko napfuye ugira wicu gihumbi tujya tureka kutisha amajambo wicu gihumbi umva uvuze ngo urakagabo k'ubwiki kw'ibisuguru umbereza wagize neza kumutora gusa wicu gihumbi banzo ndire we gusa ikintu kigazi hinga niyo nda yawe ugo rudagwawe buno nako we birakuraba ne nagufise nufise unuda ariko tani kuko ushobora n'umuntu nk'uyu nawe yaragutoye base okay ita sauver la vie mais intandero gafise yari twaraho nanje waru mbida kubaza uyu niwe yarajyamye muri bya byasajya voilà wa musi nako asibisuku me urakagugu gushikaye kuko utambwiye ko ari Dani Twita kagugu fam umviriza Dani reka hano uyu Dani umviriza ntabona ingene umeze umaze imisi utogura n'umuka usa nabi wambaye nabi uko gisanzwe nzingire wakuze mu muryango umeze neza ufise amahera reka ndagutware mu voilà ngegwe voilà dutware muhira mama Dani no sege fam nabwiye Dani banzu ndi niba decide yuko nawe ndagutwara Dani ndagutware muhira woge mwana wanjye sivyo woge mama wawe twabanye neza papa wawe twabanye neza woge ko no mu mwana uco ego upfira n'umunzi cyangwa ubura n'abantu bagasoba bakakwica bakakuwaka woge urasiga nanje obyo twakiye ndakurondera impuzu wambara useneza kandi muri uwo mwanya rero utaramwa naho uba sinokure kuko namaho ahari cyangwa papa wawe yavuga ko ntari umuntu umugabo kabisa nagufashe neza Dani turajyana nje none ngunje n'ubuzima Chris umuhungu manzwe kure kwanza urazi ko twara wewe ndamujanye muhira numva ko inzu yanjye yo cisha ntabwo nje nturira uyu nzomujera nta kibazo kubera niwe nyine yarakuye ubuzima bwanje narabaye iwabo ruguru mu rugombo nukuri ntabwo no mama hera gasubira mu rugombi wawe yawe sura mu rugombo sinopfa mpfira nga naho ndabishaka reka nzomujera ntacyo n'uyu n'umujera nawe tuzobirabira ukurikira ntabwo urazi yuko kuva ukivuga ni je natanga gufata no mu ntoki ndavyibuka cyane ntabyibuka ko ari umwana ndakuzi Dani ntacyo gituma mbonye yuko ntokureka nije nari ngiye mukina bireka reka dusubire inyuma mwira wanje naho nyine hagufa none uyu ko gufashe menga ni umwana wawe katujyana turaja reka tugende ngo shaka ubuzima bwarahindutse afamba tugende tuyaga be inzu yanjye igiye gusha oya ntangora ntabwo nje ndi umumotari umubde patare
Mamesi, bohana. Ukuma muntu ngaho yije ngaho gute? Uwe boss. Nta muntu ubona ngaho hagati imbere yawe. Kura sohora. Yinjiye gute? Boss je nta muntu mbona. Hagi. Okay. Urabona rero ikintu nashatse kukwereka neza. Uje ryo rupango ndaruzi haya ka action ngize ko ndahakorera. Nico gituma rero nacenda gucapira neza kugira ubone neza ingene bimeze. Urabona ingene inzu imeze? Ndayibona. Inzu ihagaze uko. Mbo ku muryango wa mbere kuri portail. Ni portail nini ukacuka tuko hari akandi ga portail kari nyuma gatonye binjiranamwe abakozi. Urakaho kandi akaniko kaguma kuguruye. Kenshi akaniko kaguma kuguruye bisigura yuko mu kwinjira ukwinjirana muri akanyene umaze kwinjirana muri aka ucushika indani ibintu byose ucubikora mu mwanya muto. Bisaba ko ncino canke cino. Oya uciyino kuri portail nini. Bisaba kusimba hejuru cyangwa ukadodora. Mugabo uciye muri aka gatoyi ushika winjira direct. Harakayira kagenda direct. Harakayira kagenda direct. Urabibona? Bisaba rero ko usaba ko winjirana uko hari ahantu hari igiti cy'umwembe ino. Nawe ubonye ko ndayibona nivyo. Iki giti hamwe ndiye kuvere ngaha ayi. Ntiyoza ndamubona. Hamwe yonja kuvere muri iki giti cy'umwembe. Kuwesha usigaye mitabiri ryoshe. Ndakwibutsa ka wa munsi ndatabiri bimeze nka mu gihe wa munsi. Mbo urabona rero umaze kuba uri ngaha kuri iki giti. Yego. Umuntu wese yinjira ubumubona, prayi y'abantu bari ndani mu rupango ubabona. Ni ucumenya ico wokora kugira ubikore mu mwanya mwiza. Akazi niko kabisa. Iki kijoba kuvere yose. Ndakigiye kwiki giti azoza ndamubona. Asohoke ndamubona. Noneho ndi hejuru azoza ndamubona. Aha sawa, aha ibintu bimeze neza. Hey. Uturamuzi. Wese ni bigiko wamnyoye amaso. Geranga. Ujya mu tipe mze. Boss. Ujya mu jama system. Yananiranye. Yakunaniye gute? Nari namuteze hariya kuri kajya kazero kahajya imbere. Bazi kubwa mbe ukuntu byagenze. Abantu barasubiye kuncika ndamushije. Muga habuze gato. Uramuhushije? Habuze gato. Wamubonye? Namubonye. Hama. Nari ndamumize kabisa habuze gato. Habwo uta namarira. Umva muri make yakunani? Ntiyana urumva mu tipe arakomeye ntiyananiye. Mugabo arakomeye harimo akantu ko gukomera gato ari ku kindi gihe. Zibanda birangije. Kindi gihe. Ukoze ni keza cyane. Byatabigaje. Jewe simbashaka ibintu byo guteba mu ikorosi duhari ibintu by'uburofawe. Kuko urazi impamvu tipe nari namaze kumwikeka. Nari namwiketse kandi gose akazi niko. Ufite umuhungu akerebutse. Ni gose. Uyu mutipe yarafise amanyanga menshi. Yarafise n'amakenga. Icyo ko arahuye ibintu yabwiye akazi ndagashimye gose. Hanyuma estime nawe akaniko kazokora ndibaza kazonanirana. Zari bumwe gusa. Cyane umwana muto cyane. Intare yanje ndayizeye cyane. Gose. Namubonye tuzoshoborana, tuzokorana. Wowe rero kisigaye cugenda wopera ako kazi ndaguhaye. Nyuma y'amasaha 5 turaba wampaye amakuru meza.
Sawa boss. Sawa. Sawa. Wesh, urondera kinga. Reka kubaza nk'urudongo rurondera kinga. Ndakubwira. Ndagutumye kwa sobuja. Ugende umubwire ati nyene inzu yari ngaha. Kandi umwana wiwe ni muto. Sobuja itagutenga. Sobuja muto. We nta bubasha nawe mfite bwo kumbaza izina za boss wanje. Ahubwo nakubajije urondera iki ngaha utaribonera kuko ngaha ntinjizwa n'imbwa zose. Nakubwiye ati bwira sobuja ati nyene inzu yari ngaha. Umuhuga butumwa. Ubwo butumwa ndagutumwa. Kandi hari ibintu ndashaka. Sinaje kurwana jewe. Bameze.